Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19:25 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yongeye kwamagana ibitero birimo kugabwa ku nshuti yabwo ikomeye hariyo Irani mu mubonano yagiranye i Moscow na minisitiri w'abanyamahanga wa Irani. Mu gihe imyaka 5 yuzuye kuva mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ageze ku butegetsi, ishirahamwe Parsem ravuga ko ibisata bimwe by'ubuzima bw'igihugu byasubiye inyuma. Usura kubona mu bisata byinshi kumenga ibintu byarasubiye inyuma. Uko dufatira nk'ibi by'ibiciro, inflation yari muri 8% ikabigeze kuri 40, ugiye kurankanya amafaranga y'agaciro twari nko ku kwezi kumwe n'igice twaturi ku ndwi zibiri. Umuryango mpuzamahanga ufasha abana Save the Children ravuga ko umubare w'abana bavuga ko bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina bahungiye mu Burundi intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wikubye inshuro zirenga 3 muri uyu mwaka. Twafitiye n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri uyu wa mbere itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu. Ayo makuru ku buryo burambuye ni mukanya ni Nahira Dukunda amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Israel ivuga ko yagavye ibitero kuri Irani n'ingufu zitari bwigereza ibaho yibasira ibibanza bifitanye isano na leta ya Teheran. Muri ivyo bibanza harimo ibohero rya Evin rifise imfungwa nyinshi za politike n'icicaro gikuru c'inteko zitinyitse zitwara gisirikare. Evin iri mu karere gatuwemo n'abantu mu mugwa mukuru wa Irani. Bivugwa ko ryononekaye cyane kandi hakaba hari n'abantu bahasize ubuzima. Byose hamwe abategetsi ba Irani bavuga ko abantu baba 500 bishwe kuva Israel itangura gutera ibisasu haraciye iminsi 10. Igisirikare ca Israel kandi casubiriye gutera ikibanza cyo muri Irani gihingurirwamo inguvu za nucleaire Fordo, kivuga ko ari kugira kibuza abantu kuhashika inyuma y'igitero gikomeye Amerika yakigavye ko ku munsi w'Imana. Umuyobozi wa IAEA igisata cyo mwishirahamwe mpuzamakungu ONU kijejwe gucungera ikoreshwa ry'inguvu za nucleaire Rafael Grossi avuga ko vyitezwe ko habaye ukononekara gukomeye cyane mu kibanza cyo muri Iran gihingurirwamo inguvu za nucleaire giherereye i Fordo, ahantu hasanzwe hahingurirwa uranium mu bice 60% urugero rwegereye gato ubwo bakora nk'ibigwanisho. Mu kiganiro yagiranye n'inama nkuru y'indongozi za IAEA Vienne, Bwana Grossi yasavye ko ho kwigumya cyane no gusubira mu biganiro. Ni inkuru ya Bethany Bell mwumva mwijwi rya Robert Patrick Misigaro. Rafael Grossi yabwiye inama nyobozi ko ibinogo binini biboneka ku kibanza ca Fordo gisanzwe cubakiye imbere mu musozi, ariko yavuze ko atanumwe kuri ubu ashobora kuhagenzura neza ngo amenye ivyononekariye imbere uko bingana. Yavuze ko uravye urugero rw'ibisasu vyakoreshejwe hamwe no kwitondegwa gukenegwa ahakikuje ibinogo bihingurirwamwo uranium biri muri ico kibanza bishoboka cyane ko hoba harabaye ukononekara gukomeye. Yasavye ko haba ihagarikwa ry'imigwano kugira abagenduzi b'ikigo IAEA bashobore gushikira ibibanza Iran ihinguriramwo inguvu za nucleaire. Yavuze ko ibiganiro ari byo zonyene bishobora kwizeza ko Iran idahingura ikigwanisho rohonyanganda. Umukuru wa leta y'Ubudagi azwi nka Chancelier Friedrich Merz yavuze ko atampamvu afise yo gutera utwatsi
yaba Israel canke Amerika ku bitero ivyo bihugu vyompi biherutse kugaba muri Iran. Ari mu nama y'abarongozi b'inganda bo mu Budagi yavuze ko ivyo bitero bitabuze ingaruka ariko ko kurekera ibintu uko vyari navyo nyene atari uburyo bwo guhitamo. Yavuze ko hari ibimenyetso vyerekana ko Iran yari kwiratera imbere mu bijanye no gukora ibigwanisho vya nucleaire. Mbere yaho Perezida Putin yasubiye kuvuga ko Uburusiya bwateye ivyatsi ibitero vyagabwe kuri Somambike wabwo akomeye, avyita ko ari ubushotoranyi butagira ishingiro. Iyi mwumva ni BBC Gahuza Miryango. Abantu baharugwa mu majana bakozanije ko n'abapolisi mu gisagara ca London hagati mu gihe bari mu myerekano yo gushigikira umugwi ushigikiye abanyapalestine. Leta y'Ubwongereza yemeje ko ishaka kuza gukora. Abantu benshi bafashwe. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu c'Ubwongereza Yvette Cooper agiye guhagarika ibikorwa vy'umugwi Palestine Action hakurikijwe itegeko ryo kurwanya iterabwoba inyuma y'aho abaharanira uburenganzira binjiye mu kigo ca gisirikare bakonona indege zibiri. Iryo tegeko niryemezwa kuba umunyamuryango canke gushigikira uwo mugwi bizoshobora gutuma umuntu acibwa igihano c'imyaka 14 y'igifungo. Abanegura leta bayagiriza kurenza urugero. Abagabo batandatu harimwo abapolisi batatu bagirijwe icaha c'ubwicanyi kubera urupfu rw'umwigisha w'umunyakenya akaba n'uharanira uburenganzira kuri internet mu mugwa mukuru i Nairobi. Imyerekano yaradutse mu gihugu inyuma yaho Albert Ojwang w'imyaka 31 afiriye mu gasho. Isuzuma ryagizwe ku mubiri wiwe ikaba ryasanze yarakubaguwe. Ni inkuru ya Ansoye muva mwijwi rya Yvette Kabatesi. Umushinjacyaha mukuru muri Kenya yategetse ko abapolisi babiri bariho bakora mwijoro Albert Ojwang yapfuyemo ari mu kasho n'umuyobozi wabo bafungwa baregwa ubwicanyi. Abandi bashinjwa n'abari bafunganywe nawe mu kasho ka polisi mu mujyi wa Nairobi. Ibizamini bikorwa ku murambo bigaragaza ko Ojwang yahohotewe, bikaba bihabanye n'icyegeranyo cya polisi cya mbere cyemezaga ko ari we wikomerekeje. Urupfu rwe rwateje umubabaro wa benshi muri Kenya nyuma y'umwaka habaye imyigaragambyo ikaze y'urubyiruko rwamaganaga izamuka ry'imisoro. Umukuru w'ishirahamwe ry'abivunira umwansi hamwe OTAN Mark Rutte yatesheje agaciro iciyumviro c'uko gushigikira Ukraine bizoshigwa inyuma mu nama y'indongozi zizotangura ku wa kabiri. Yavuze ko ashigikiye Kiev abashigikiye Kiev batahengeshanyije gukurikiranira hafi biberayo. Yerekana ko bemereye Kiev ifashanyo y'amadolari miliyaridi 35 muri uyu mwaka. Nifashanyo nini ugereranije n'igihe nk'iki nyene mu mwaka uheze. Bwana Rutte kandi yavuze ko ibitero by'Uburusiya bikomeza ku basivile bo muri Ukraine ari ibitero isoni. Igitero geruka c'Uburusiya mu gisagara ca Kiev cahitanye abantu n'imiburiburi 9 mu nyubakwa zituwemwo n'abantu. Jacques urakoze Nina Hiradukunda kuri iyo ncamake y'amakuru. Amakuru ku buryo burambuye tuyahere ku mugabane w'Uburayi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yageze mu Bwongereza kugira ngo agirane ibiganiro n'abategetsi b'iki gihugu ku nkunga ya gisirikare baha igihugu cye. Uruzinduko rwe ruje mu gihe ibitero byo mu ijoro ryakeye by'ingabo z'Uburusiya byahitanye abantu batari munsi y'10 barimo 7 mu murwa mukuru Kiev. Ni inkuru ya Will Vernon mugezweho na Yvette Kabatesi. Perezida Zelensky yatangiriye urugendo rwe rutunguranye mu Bwongereza mu gusangira n'umwami mbere yo kujya mu nteko ishinga amategeko no ku biro bya ministre w'intebe aho aza kuganira na Keir Starmer. Umukuru w'igihugu wa Ukraine yanditse ku mbuga nkoranyambaga avuga ko bazaganira ku ngamba nshya kandi zikaze zigamije kongera igitutu ku Burusiya. Muri ibi byumweru bishize Uburusiya bwakajije kurasa ku migi ya Ukraine. Mu ijoro ryakeye abatuye mu murwa mukuru Kiev bibasiwe n'ikindi gitero cy'indege cyahitanye abantu. Ejo hazaza abayobozi b'umuryango NATO ushinzwe gutabarana hagati y'Uburayi na Amerika bazakorera inama mu Buholandi, ariko ntibiteganijwe ko perezida wa Ukraine azitabira ibiganiro by'ingenzi. Mu gihe isi irangamiye ibibera mu burasirazuba bwo hagati bw'isi, inshingano za Bwana Zelensky zo kwemeza abayobozi b'Uburayi na Amerika kongera imfashanyo biha igihugu cye zaragoranye kurushaho. Inkuru ya Will Vernon.
Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yongeye kwamagana ibitero birimo kugabwa ku nshuti yabwo ikomeye ariyo Iran mu mubonano yagiranye i Moscow na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran. Bwana Putin yavuze ko nta mpamvu n'imwe yasobanura icyo yise igitero kidafite ishingiro. Yijeje Minisitiri Abbas Araghchi ko Uburusiya buzagerageza gufasha abaturage ba Iran. Inkuru ya Steve Rosenberg mugezweho na Fene Gakwaya. Uburusiya na Iran ni inshuti. Ibi bihugu byombi byagiranye amasezerano y'ubufatanye. Ariko se ibi bivuze iki iyo bishyize mu bikorwa? Ni ubuhe bufatanye niba buhari Moscow izahata Iran? Mu biganiro byatangiye uyu munsi Kremlin, Perezida Putin yamaganye ibyo yise gutera Iran bayirenganyije rwose. Yavuze yuko iyi nama yabaye nk'uburyo bwo gutekereza uko haboneka igisubizo. Umushikiranganji w'imibano n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi we yavuze yuko imibano y'ubucuti bafitanye n'Uburusiya ifite intego. Gusa ubufatanye bw'Uburusiya na Iran ntibushingiye ku rwego rwa gisirikare kandi ntibutegeka Kremlin guhata Iran ubufasha bwa gisirikare. Kugeza ubu Moscow yarigengesereye kugira ngo ishobore kugumana imibano myiza na Iran hamwe na Israeli. Inkuru ya Steve Rosenberg yatugeze ku isaha ya saa 12:40 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Dukomereze mu Burundi aho umuryango mpuzamahanga w'Abongereza ufasha abana Save the Children uvuga ko umubare w'abana bavuga ko bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina bahungiye mu Burundi intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wikubye inshuro zirenga 3 uyu mwaka. Ibi ngo bikaba biba mu gihe amahanga akomeje kugabanya inkunga aha imiryango y'abagira neza. Umuryango w'abibumbye uvuga ko abantu barenga miliyoni 1 bavanywe mu byabo n'intambara muri Kongo muri uyu mwaka, igihe imirwano yarushagaho kukaza umurego bakaba barimo habarenga ibihumbi 41 bahungiye mu Burundi. Navuganye na Habib Tante Dushime umuvugizi wa Save the Children utangiye asobanurira ku kibazo giteye. Mu biharuro by'impunzi zihunga ziva muri Kongo ziza mu Burundi twasanze ari ibiharuro byinshi by'abana abana benshi baza barahohotewe cyane cyane ihohoterwa rifatiye ku gitsina. Twebwe nka Save the Children akazi kacu canke ibyo tujejwe n'ivyo twitaho gukingira agateka k'umwana. Iyo rero mu bantu twakiriye baba bakuze canke abana hari ibiharuro biteye amakenga vyerekana nk'abo bana bagiriwe ihohoterwa, biri mu bintu bituma bidutera uruhagarara ndetse tugakora kugira turabe ko abo bana bonyene bokingirwa no muri ivyo bihe baba baje mu mpunzi canke nabo atari impunzi. Ariko ibiharuro nk'ivyo bituma twebwe dukora kugira abana bakingirwa. Mufite ibiharuro bingana gute by'abana bahunga iryo hohotera bava muri Kongo bajya mu Burundi? Ntibango ihohoterwa gusa ko hari intambara iri kwiraba, ariko abo twakira ni hafi amajana 2 kuva mu kwa mbere kwa kabiri gushika mu kwezi munango zo kwa gatandatu. Hari abana baba amajana 2 bahuye n'ihohoterwa ritandukanye na cyane cyane rifatiye ku gitsina. Abenshi ni abana b'abakobwa cyangwa harimo n'abahungu? Abenshi n'abana b'abakobwa ariko harimo n'abana b'abahungu. Ariko abenshi cyane igitigiri kinini cy'abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka 12 na 17. Mugerageza gute kubarinda kubafata neza? Icambere duhera ko bagishika dusanzwe dukorera mu bigo by'impunzi naho bakira impunzi nshasha. Icambere dushira ko no kurondera umwidondoro wabo bana tuko turabakira mu byo kigateka k'abana, tukamenya umugwi barimo n'ubwoko bw'ihohoterwa rifatiye ku gitsina bahuye naryo, kuko murazi ko bitandukanye mu moko y'ihohoterwa rifatiye ku gitsina. Hariho abafatwa ku nguvu, ariko hariho n'abakubitwa, hariho n'abandi baturubikwa. Ibyo byose rero tubanza kumenya umugwi cyangwa ubwoko bw'ihohoterwa uwo mwana twakiriye yagiriwe. Tumaze kumenya umugwi w'ihohoterwa yagiriwe, tuca tumenya rero ubufasha tuza kumuha. Dusa dufise abahinga basanzwe bakorera muri ivyo bigo bize ingene bafasha abantu bahuye n'ivyo vyago. Tumenye ubwoko bw'ihohoterwa bagize, turabafasha tukabumviriza, tukabaremesha kugira basubirane banze batuze ubwa mbere na mbere, hanyuma tubafashe n'ibindi byose bisabwa. Hashobora kuba hari umwana akeneye kuja kwa muganga,
twebwe turamurungika twamufasha agashikira ubufasha bwo kwa muganga. Hari n'abandi ushobora gusanga bakeneye ubufasha mu by'ubutungane, abo turabashikira tukabarungika mu yandi mashami asanzwe akora iby'ubutungane, ariko ibyo byose tukabikora mu ntumbero y'uko umwana akingirwa, yaba umwana w'impunzi aje canke undi mwana wese. Mu itangazo mwashyize ahagaragara muri Save the Children muravuga ingorane nyamukuru mufite ko ari ingorane y'uko imfashanyo mpuzamahanga irimo kugenda igabanuka. Imfashanyo ikigenda igabanuka cyane kubera navuze mu byo tubafasha byaba ibyo gutuma baronka ituze mu mutwe, cyo twita nka psychologique, byaba iyo byo kujya ku magara y'abantu, accès ku masure de santé. Hariho n'ibindi tubaha biri muri ivyo nagomba mvuge biriko birakorwa ko cyane n'igabanuka ry'ubufasha buva mu batanga imfashanyo batandukanye. Nk'abana ari byo tubaha twita nka kit abantu twakiriye igizo n'ibintu bitandukanye. Hariho ibikoresho by'isuku, harimo nk'ama kit hygienique, harimo nk'ama Kotex, harimo amasabune, harimo imijigiti n'ibindi ibitenge navyo nyene turabibaha, indobo n'ibindi. Ariko kubera igabanuka ry'ubufasha buva mu batanga imfashanyo batandukanye vyagiye biragabanuka. Ivyo twaba dutanga ubu ntitubitanga uko twaba tubitanga. Yego turabitanga ivyo dufise, ariko vyose ntitubitanga ku rugezo rungana. Umuvugizi wa Save the Children Entente Habib Dushime. Tugume mu Burundi mu gihe imyaka 5 yuzuye kuva umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashitse ku butegetsi. Ishirahamwe Parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo kugira bashike kwiterambere rirama, ribona ko ibisata bimwe by'ubuzima bw'igihugu byasubiye inyuma. Nko mu gisata c'ubutunzi, Parsem ivuga ko ifaranga ry'u Burundi ryateye agaciro ku rugero rugera kuri 40% mu gihe mu mwaka wa 2020 urugero rwari hagati y'8 n'10 gusa. Byashyikirijwe na Faustin Ndikumana arongoye irishirahamwe mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru kuri wa mbere. Nanjye twavuganye mu kanya kashize atangira asigurira uko babona iyo myaka 5 President Ndayishimiye amaze ku butegetsi. Twere twashikirije ikiganiro no munsi kuri iyo myaka 5 ndangiye President Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu. Hanyuma rero dufatira kuko yari yavuze ati twifuza ko umwe wose uronka icyo ufungura, umufuko wose ukaronka amafaranga. Rero twafata yuko aje guhagurukira ikibazo c'ubutunzi no kurwanya ubukene, ko nico bisigura. Hama rero twesha turagira evaluation turavye kujya uraba nk'ibirete y'umunyeshuri ukaraba mu vyigwa ibi nabiri, ugatusanga rero tubona yuko hari ibitagenze neza, kandi tubona ko hari byinshi ushobora kubona mu bisata byinshi ibintu byarasubiye inyuma. Uko dufatira nk'ibi by'ibiciro, inflation yari muri 8% ikabigeze kuri 40, ugiye kuranka amafaranga y'agaciro twari nko ku kwezi kumwe n'igice twa turi ku ndwi 2, bacugenda ukarabya byo kugwiza umwimbo bikiri kuri 3 kandi kwijana, kandi ijya vision tuvuga ikeneye croissance kugwiza umwimbo kuri 15 kwijana. Ukaraba amadeni yandetse mugasanga twari kuri 40% y'umwimbo bikobere kubitera bija mu 60%. Bacuraba rero mu bisata bigije kugwiza umwimbo burimyi, ukaraba uburimyi ngene ibiciro by'ibiribwa byerekana ko hari igihengeri mu mwimbu. Ukaraba umwavu ngene bashobora kuri umwavu mu gatasi ukanira bashika mu mpesha abanyagihugu batarawuronka. Ibijanye n'amamine, ibijanye n'amabuye y'agaciro, donko ubutare bushoka urabona ntibirazanira amafaranga y'agaciro. Urumva rero ukaraba ndetse n'abarukerarugendo tourisme. Urumva rero byo rwanya igituri ukaraba aho bigeze, ibintu byo kwerekana amatungo abantu binjiye mu mabanga, abategetsi ba leta baba mu budandazwa bakabura itandukaniro ry'amabanga yabo n'ayandi, isasha bikorera utwabo. Imfashanyo z'abafasha Burundi zigabanuka, dufatiye no ku project yose tutavuze za budget zitagishoboka. Urumva rero tutavuze ibibura ry'igitoro, ibura ry'igitoro urabona rirakandamije ibintu. Hari amashirahamwe ya leta n'ayakukira leta canke n'abikora utwabo paraetatike, ubona nka zasosuma ibibazo bidasubira inyuma za Onatere. Uko mbyumva uko murondora ibyo byinshi bitagenze neza, umuntu yagira ngo leta nta kintu na gito iri mu gukora, nta kintu mwe mubona gishobora kuba cyarakozwe cyagenze neza. Iyo duko turavuga ibintu nk'ivyo, dufate nka buri umunyeshuri naho urumwe nka 45%,
bakavuga ati ntiwamenye, urumva haba ari ibyo watoye 45% wabitoye, mugabo 55% ntiwabitoye. Umva twe tuvugira muri rusangi ibyakozwe biriho mugabo ntibyahagije ku buryo amahinduka twifuza aboneka. Nico renjo bisigura. Mutanze urugero rw'umunyeshuri, ubwo leta muri parisemu muyihaye amanota mwayihangahe? Bashuunye kugira ikore ko je n'ubundi narabaye mwarimu ntanga amanota ndavye cane nka 48% kuko hari ibintu byo gukora byinshi. Muri parisemu musanga hakorwa iki kugira ngo bizamuke bigire nko kuri tuvuge wenda 60%? Kugira bizamuke ubwa mbere nukubanza kwemera uko ibintu vyifashe, niwo muti wa mbere. Kuvyemanga ukavuga ati ibintu ko hari n'ingorane dufate ingamba zo kubihindura, ni ikintu gihambaye cyane. Icya kabiri tukemera tuti ibi nibi ibi by'igitoro, ibi nibyo bitavuye mu nzira, ibi by'amafaranga agaciro kwemeza bitavuye mu nzira dushobora gukira. Hanyuma kandi kira gatatu, leta n'umugambi uri ku butegetsi wohoe uravye amatora ari nyene yagenze, sivyo nukumenya yuko ugukira cyane gukira cyangwa gupfa gusubira ku Burundi kuri mu minwe yabo. Faustin Ndikumana, turacyagerageza kumenya icyo leta y'u Burundi ivuga kuri ibyo bivugwa na Parsem. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye, ubu rwose nari nzi ko uyu mugoroba ari uwanjye nawe nta kirogoya, none aho hantu ugiye haraturogoye pe. Ahubwo se waje nkakugeza iwawe ko ariyo nzira ndi bunyuremo. Utangiye no kunyuhura kiri. None se uragira ngo ngusiga aha ngaha ntazi isaha ndi butahire Leya? Ugiye se kiri? Nakubwiye ko hari ahantu mfite gahunda Leya. Basi se waretse aho hantu tukahajyana koko. Ngo ni 12:45 kuri BBC. Uno ni umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino mwateguriwe kandi mugezweho na Yves Bucyana. Mwireho neza mwese abateze amatwi BBC. Mu mikino mpere muri Amerika hari kubera imikino y'igikombe cy'isi cy'amakipe Manchester City na Juventus yo mu Butaliyani. Zombi zamaze kubona itike ya 1/8 nyuma yo gutsinda imikino ibiri ya mbere yo mu matsinda. Mu ijoro ryakeye Manchester City yanyagiye Al Ain yo mu bihugu byunze ubumwe by'Abarabu itsinze ibitego 6-0. Ni mu gihe Juventus nayo yatsibuye Wydad Casablanca yo muri Maroc ibitego 4-1. Umukino uzahuza Juventus na Manchester City kuwa kane ni uzagaragaza ikipe izarangiza imikino yo muri iryo tsinda ari ya mbere. Hagati aho Real Madrid nayo yatsinze ikipe ya Pachuca yo muri Mexico ibitego 3-1. Umukinnyi wo hagati w'Ubwongereza Jude Bellingham yaganiriye n'itangazamakuru anenga bikomeye ibibuga by'irushanwa, anasaba abaritegura gukora uko bashoboye kugira ngo bikosorwe. Uyu munsi yateganyijwe indi mikino. Atletico Madrid irahura na Botafogo, naho Seattle Sounders ikine na Paris Saint-Germain. Muri iri tsinda ikipe ya Botafogo ifite amanota 6, ikeneye inota rimwe gusa, naho Atletico niyatsinda birayisaba byibuze gushyiramo ikinyuranyo cy'ibitego byinshi, cyangwa se igasaba ko Paris Saint-Germain yatsindwa cyangwa ikanganya. Ahandi mu Bwongereza umuherwe John Textor ufite igice cy'imigabane mu ikipe ya Crystal Palace yemeye kugurisha imigabane ye, akaba yanamaze gusinya amasezerano yo kuyigurisha nyiri ikipe ya New York Jets. Uyu ni uwitwa Woody Johnson. Amakuru aravuga ko bishoboka ko aya masezerano afite agaciro ka miliyoni 190 z'amapaundi agomba kwemezwa na Premier League. Uyu John Textor yari afite imigabane ingana na 43% mu ikipe ya Crystal Palace. Ibi yabikoreye kugira ngo ikipe ikiranuke n'ikibazo yari ifitanye na UEFA, impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi. UEFA yashobora kuyikumira kuzakina imikino ya Europa umwaka utaha, kuko uyu muherwe John Textor anafite imigabane myinshi mu ikipe ya Lyon yo mu Bufaransa, kandi amakipe yombi akaba yaratsindiye kuzakina irushanwa rya Europa League umwaka utaha. Ngumye mu Bwongereza ikipe ya Brentford yaba iri mu nzira zo guha akazi umutoza Keith Andrews.
ngo asimbure Thomas Frank werekeje mu ikipe ya Tottenham Hotspur. BBC Sport yamenye ko ibiganiro hagati y'impande zombi bigeze kure. Andrews w'imyaka 44 yari mu batoza bungirije b'ikipe ya Brentford kuva mu kwa karindwi 2024 nyuma yo kuva mu batoza bungirije b'ikipe ya Sheffield United. Keith Andrews akomoka muri Repubulika ya Irlande. Ku makuru y'igura n'igurisha ry'abakinnyi ikipe ya Manchester United ngo yabishaka rutahizamu wa Fiorentina w'imyaka 25 n'Umutaliyani Moise Kean. Mu masezerano ye harimo ko ikipe imushaka yatanga miliyoni 52 z'amayero, naho ikipe ya Arsenal ngo ishobora kureka umukinnyi wa Leipzig yashakaga uri ku giciro cya miliyoni 70 z'amapaundi. Uyu ni witwa Benjamin Sesko w'imyaka 22, akaba ngo umushahara we uri hejuru. Ni mu gihe ngo Arsenal ishobora gusimbukira kuri Victor Gyökeres w'imyaka 27 ukinira ikipe ya Sporting Lisbon. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. urakoze Yves Bucyana kuri ayo makuru y'imikino. Reka mwumve kundi mushobora kumva BBC gahuza miryango. Birashika abantu mu bihugu bimwe bimwe canke uturere bakagira ibibazo vyo kuja ku mbuga za BBC, ahanini bitewe nuko haba harabazizibiye. Ariko hariho uburyo bwo gukemura ico kibazo. Uburyo tuguhanura gukoresha kugira uje ku rubuga rwa BBC rwazibiwe aho uherereye n'uburyo bwo kuja kuri internet canke browser bwitwa Tor, T-O-R. Kugira ushira uburyo Tor kuri computer canke telefone ngendanwa yawe, jaho upakurura Tor kuri Tor Project Downloads page ku rubuga torproject.org akarongo kikamye download. Upakurure Tor browser iboneka ku bakoresha Windows, Mac computers hamwe na telefone za Android nka Samsung, Xperia, Huawei, Lenovo n'izindi. Uburyo bwa Tor bumaze kuja muri telefone yawe, uca wandikamwo urubuga rwa BBC ushaka kujako. Koresha uburyo bwa Tor browser wishikire ku mbuga za BBC usome unumviriza amakuru ko ushaka, naho imbuga za BBC aho uherereye zoba zarazibiwe. Mu kusezera reka nongere nsubize umwanya Nina Iradukunda tugezeho amwe mu makuru y'ingenzi avugwa muri make muri BBC muri kano kanya. Israel ivuga ko yagavye ibitero kuri Iran n'ingufu zitari bwegere zibaho, yibasiye ibibanza bifitanye isano na leta ya Tehran. Muri ivyo bibanza harimo ibohero rya Evin rifise ifungwa nyinshi za politike n'icaro gikuru c'inteko zitinyitse zitwara gisirikare. Evin iri mu karere gatuwemo n'abantu mu mugwa mukuru wa Iran, bivugwa ko yononekaye cyane kandi hakaba hari n'abantu bahasize ubuzima. Umukuru wa leta y'Ubudagi azwi nka Chancelier Friedrich Merz yavuze ko atampamvu afise yo gutera utwatsi yaba Israel canke Amerika mu bitero ivyo bihugu vyompi biherutse kugaba kuri Iran. Ari mu nama y'abarongozi b'inganda mu Budagi yavuze ko ivyo bitero bitabuze ingaruka, ariko ko kureka ibintu uko vyari navyo nyene atari bwo buryo bwo guhitamwo. Yavuze ko hari ibimenyetso vyerekana ko Iran yari kwiratera imbere mu bijanye no gukora ibigwanisho vya nucleaire. Abantu barugwa mu majana bakozanije ko n'abapolisi mu gisagara ca London hagati mu gihe bari mu myerekano yo gushigikira imugwi ushigikiye Abanyapalestina. Leta y'Ubwongereza yemeje ko ishaka kubuza gukora. Abantu benshi bafashwe. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu w'Ubwongereza Yvette Cooper agiye guhagarika ibikorwa by'umugwi Palestine Action hakurikijwe itegeko ryo kurwanya iterabwoba. Inyuma yaho abaharanira uburenganzira binjiye mu kigo ca gisirikare bakonona indege zibiri. Jacques, urakoze Nina Iradukunda. Nababwira ko mu karere mu gihe imyaka 5 yuzuye kuva umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yageze ku butegetsi,
ishyirahamwe Parsem rivuga ko ibisata bimwe bimwe by'ubuzima bw'igihugu ngo byasubiye inyuma, naho umuryango mpuzamahanga ufasha abana Save the Children, umuryango wo mu Bwongereza uravuga ko umubare w'abana bavuga ko bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina bahungiye mu Burundi intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wikubye inshuro zirenga 3 muri uno mwaka. Ano makuru yarahagarariwe na Prudent Sengiyumva, ku buhanga bw'ibyuma hari Suzanne Lennon. Mwakoze cyane wita mu BBC Gahuza Miryango. Amakuru yacu arakomeje ku rwego rwa internet ni BBC Gahuza akadomo com.